amubwira ngo wagiye ku mufumu w'abafumu. I told him you went to consult a witch doctor more than others. Achavuga ati He spoke. udasubiranye na madamu wawe je microphone nzoca ndayidepoza hasi. Jesus, the Lord of prophets of Jesus. Oh yes, My Father. oh yes, my father, my father. Yes. Adakoporoye ivyo nariko ndakora. If you Uzoshira cannot microphone hasi ndabireke. What I'm doing, I'm gonna set the microphone down. I'm gonna leave this. Natango kubona ama SMS bambwira ngo we wasaze ngo wagiye kujya mu Freemason ngo wagiye ngo uri mu none nabo bamenye gute ko waje nabo nyene baraza kuri live. You are here, you are here, you are here. Yes. Power. fata ifoto yiwanje ndayigira ripu ndayishira kuri rezo social ndayipibia. I took my picture, I posted it on social media. Ukasema rest in peace. Yeah. Je nari umuntu wa mbere nagupinga. I'm among the first persons who used to contradict you. Byose ni byabaye kubera Joshua. Oh, we're not done from Joshua. Byabaye kubera umugabo umwe ari mu ijuru yagukunze kera. Oh, we're done from one man who loved you. Naho vyoshikukanye bagira. Though it may happen as you forget about me, it is not sin. Uzokwirinde kwibagira uwagupfiriye. Preserve you to not forget the one who died for you is Jesus Christ. Jewe I ndakanu. am small thing, a small one. Sinzi ukuntu novuga. I don't know what to say. Natakaje imyaka myinshi muri karaoke. I lost many years in karaoke. Ariko nsanze muri Yesu hari umunezero udasanzwe. But I found in Jesus. Je nari umuntu wa mbere nagupinga. I'm among the first persons who used to contradict you. Mu gatondo Dimash kuri park. The morning on Easter. No kubwira nishituye njendi ngaha no muhungu. I did not tell you I found myself in this place. Abantu bose bampinga. Muzokwishutura muri ngaha. Those who contradict me, you will find yourself here. Mu nyuma later on, Daddy arambwira ati we haguruka wewe nyene. Daddy told me you stand up. Wambaye ishati ya blue wega. You in blue. Imana igiye kugura imiryango. They're gonna open doors for you. Mbona isa niyugaye imbere ariko Imana igiye kukugurira imiryango. Doors are closed. Ndabona. But God gonna. Oh my God, this is my time to prophesy. Nanje mind yanje sihiri ndahaguruka. I stood up. Ahagaze hajya. I stood there. Atangura kumbwira iby'uwanje. He started telling me my concernings, all of mine. They brought hardship on me. So many barriers. Nothing which is passing. Sometimes you say this is about God's intervention. Are you married? Yes. But there is battle. Feel heaviness. Ntangura kwipanga muri jewe ti baravuga ko akoreshwa n'Imana reka ndabe. It is spoken that is used by God, but let me see. Mugu muti mukambwira umuntu arinze ambwira ivy'iwanje nta wundi muntu yabimubwiye. But a man who tells me all of my concerns, I didn't speak this one to anyone else. Byabaye barabibonye. They know what happened next. Achavuga ati He spoke. udasubiranye na madamu wawe je microphone nzoca ndayidepoza hasi. Jesus, the Lord of prophets of Jesus. Oh yes, My Father. oh yes, my father, my father. Yes. Adakoporoye ivyo nariko ndakora. If you Uzoshira cannot microphone hasi ndabireke. What I'm doing, I'm gonna set the microphone down. I'm gonna leave this. Urashobora kunsuzugura ibiro. Apana ico Jehova yangize. Prophet of Jesus. Natango kubona ama SMS bambwira ngo we wasaze ngo wagiye kujya mu Freemason ngo wagiye ngo uri mu none nabo bamenye gute ko waje nabo nyene baraza kuri live. You are here, you are here, you are here. Yes. Power. nakurikiye kugira nabara umutima wanje n'ubugingo bwanje. Yes. Come on. Kuko nari nararushe. I was tired. Vendredi On Friday, nagenda mbona madama telefone wenyine. Tafuna I called from my Isaka. wife. Jesus. Arambwira ati ngirira imbabazi. Eka Makwa May Maka. That is God in the heaven. 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 May the light enter in her. Akigeuka hivi baba watoto. Akigeuka hivi baba If she watoto. turns Akigeuka hivi baba around, watoto. Amen. she's gonna think I about do you. the best I can. Oh yes. ndakora icyo nshoboye gukora. Aba
Hapana, niko namtumikia. Njoo akigeuka hivi. Daisha bila baba watoto. Akigeuka hivi watoto wangu. Raha yabo ni baba yabo. Akigeuka hivi. Anamwandikia ule mtu koma kwa jina la Yesu binaishi. Akigeuka hivi. Akigeuka hivi. Akipiga akishika simu, alo. Hello? Forgive me, I did it and all. The house of solution. Yes. What I do. Adakoporoye ivyo nariko ndakora. If you Ushira microphone hasi ndabireke. What I'm doing, I'm gonna set the microphone down. I'm gonna leave this. Ari Imana mwijuru. Ari Imana mwijuru. Izina ryayo ni Yesu Kristo. Yesu Kristo. Yesu Kristo. Yesu Kristo. Yesu Kristo. Yesu Kristo. Listen. Vyari vyaheze. You are finished. Nije namubwiye ko hari ingorane. Naramubwira ngo vyaheze. Ariko udasubiranye na madami wawe. Zoca nshira mikrofone hasi. Adakoporoye ivyo nariko ndakora. Ushira mikrofone hasi ndabireke. What I'm doing, I'm gonna set the microphone down. I'm gonna leave this. Mubwira ngo wagiye ku mufumu w'abafumu. I told him you went to consult a witch doctor more than others. Umugore amaze kuvyumva. After hearing that, yamadeni yayarishe ntabizi. he paid all the debts. Ni nahe imwe canke nishira hamwe y'intahe. Shira hamwe. Our community of testimonies. Ubu rero ni jewe wo kuvuga. It is how is to speak. Byose ni vyabaye kubera Joshua. Oh, we're not done from Joshua. Byabaye kubera umugabo umwe ari mu ijuru yagukunze kera. Oh, we're done from one man who loved you. Just nari kumenya makuru yawe. I did not know your Yesu stories. yaraswanza yazi. Jesus knew it before. Yarazi ko waminga kera. He knew that he used to contradict me. Ariko we nigeze adupinga. But the one did not contradict us. Yagumya gukunda. He still loved you. Nanje And I, igihe nakuvugishijweko. as I prophesied on you, Ivyo uko waminga sinanabivuzeko. for which that you contradicted me, I didn't reckon it. Kuko uri umwana w'Imana. Because you are the son of God. Hari umugabo There is a man yapfiriye twese. who died for all of us. Niwe akeneye ko tugira umunezero. He's the one who wants us to possess joy. Kiretse ko Imana yabagaruye hamwe n'urukundo no kukwizera ku mudamu wawe byarabaye byinshi, kandi na wewe uri kuramukunda cyane, uri kuri kungumura ikintu cyose, uri kuribaza ukuntu wahindutse biragucanga ko ari igihe utaha kare ukigenda kwiryamira ukavuga nofuma nibera ahantu abantu bataza kunkwegera mu bibi. You've gotten great changes inside of you. Icyo nicyo Yesu yarakene. This is what Jesus Kuja wants. Canada hariyo n'abandi bariyo. Going to Ariko Canada, yagomba yuko even others kiretse are kuja there. Canada ube n'ingenzi iri kwiragenda mu ijuru. Yashatse ko urugo rwawe rwinjiramo amahoro ava mu Jesus ijuru. wanted your marriage to get a peace from heaven. Naho vyoshika ukanyibagira, That may happen as you forget Si about icyaha. me. It is not sin. uzokwirinde kwibagira uwagupfiriye. Preserve you to not Ni forget Yesu the one who Kristo. died for you is Jesus Christ. Jewe ndakantu I'm small thing, gato cyane. a small one. Utumereze They're kuri gonna ganza understand the right tumatuye time as you did. turamatuye ko umugisha ukomoka We iwawe. confess it on Him. Turamatuye ko Blessing from umuco you, Lord. ukomoka iwawe. The light from you, Lord. Turamatuye ko ubwiza bukomoka iwawe. The glory from you, Turasengera Lord. umudamu wiwe n'abana biwe. Pray for Turabasabiye his umugisha wife, ukomoka iwawe. his children. Mana Let them have blessing from uzohuza you, Lord. n'umuryango vuba. Mu Meet kubana these families kwabo on in their uzoba living. umwami w'urwo rugo. Be the king of Mu that family. bana babo In their children. hazovemo abakomeye, Let them be the abaganza, greatest persons, abazogukorera, authorities, kugira ngo your umubyeyi servants, wabo so azobabwire ngo their urugo parents rwari will rwarasambuye, Mary just ariko broke Yesu it aca down. ku muntu. But Jesus Namwe passed mu it to abantu somebody. Yesu azocako kugira ngo n'abandi batabagwe. Urakoze Yesu, Thank you, Jesus. urakoze Yesu. Thank you, Jesus. Musukemo ubuzima, musukemo inkomezi, musukemo kunesha, musukemo amavuta, musukemo kwemegwa, mukure ko gasuzuguro, igicu kibi cyose kigende. Shigwa hejuru, shigwa hejuru Yesu, umushire hejuru, umutuze, ukuri Imana ituza. Cyubahiro kibi cyawe. To you be the glory, Lord. Subiramo amajambo, Repeat these words. vuga ngo Mwami Yesu, Lord Jesus, Mwami Yesu, ndaguhaye kaze, I welcome you. ngwino muri jewe, Come into my life.
unganze ungeze gushaka uyu munsi ndakwiyeguriye nsanze uruta uko nahora ndakumva ubu rero mpisemo kuba iwawe kandi kuba uwawe andika izina ryanje mu gitabo cy'ubugingo urikure mu gitabo cy'amahonero uyu munsi jewe kanaka ndakijijwe mbaye umwana w'Imana mbaye icyare mwigisha amen. Oh my God, il vient même de tomber sous l'onction. Abantu bavuga ubuvugishwa naco bumaze uyu yatabawe niki. This one God saved because of what? Prophecy. I am touched. Ninde yamfasha tugakomera Imana amashi. May help me as you